Ndabaramukije nongera ndabaha n'ikaze muri kino kiganiro c'inama nshingamateka mutegurirwa n'igisata kijejwe kumenyesha amakuru mu biro kwa nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka. Kuwa gatandatu wa mbere w'ukwezi k'umunani uko umwaka utashe harahimbazwa mu Burundi bwose umunsi wahariwe amakomine. N'akaryo ko kwirimbura aho abenegihugu imvukira hamwe n'abajeje intwaro baja hamwe bakamenyeshwa ivyaranguwe muri komine yabo, bakaganira bakibukanya ibiranga komine yabo batayemwo uruzogi, eka mbere bakongera bagasangira ivyakavukire. Ku munsi wa gatandatu rero igenekerezo ry'indwi myandagaro uyu mwaka w'2021 umunsi mukuru w'amakomine warahimbajwe mu gihugu cose. Inama nshingamateka ikaba itasigaye inyuma kuko abagize biro y'inama nshingamateka hamwe n'abashingamateka bitabiriye uwo munsi mukuru mu makomine bavukamwo. Nyeniteka Daniel Ndabirabe umukuru w'inama nshingamateka yarifatikanije n'abenegihugu bo muri komine Matongo avukamwo mu guhimbaza uwo munsi mukuru. Mu vyaranguwe komine Matongo yishimira hari cane ukunagura igisata c'indero, aho muri ca kibazo ca leta cyo mu mwaka w'icenda iyo komine yavuye ku kibanza ca nyuma ikaronka ikibanza gishimishije. Hakaba hariko harubakwa kandi ibitaro vya komine nkuko vyamenyeshejwe na mustanteri Aline Sabiyumva. Mwijambo yashikirije nyeniteka Daniel Ndabirabe yarashimiye yongera arakeza abenegihugu hamwe n'imvukira za komine Matongo ku ntambwe bagezeko mu kwijukira ibikorwa vy'iterambere. Akaba yaragarutse kuri wa mugambi wo kubaka kaminuza y'ubuhinga y'intara ya Kayanza izokubakwa ngaho nyene muri komine ya Matongo, abasaba kugira uwabo. Aha murabona iyi mitumba yose yegereye kaminuza, izoba yegereye kaminuza. Buriya nimutaraba neza abanyamatongo muzosanga hariya ku mitumba abava mu zindi ntara, abava mu yandi makomine aribo baje kugura hari ahantu. Rero ntimusamare banyamatongo, muhaguruke murondere ibibanza mwubake, musabe muri komine babereke ingene vyogenda, ariko mwitegure. Irya kaminuza nituyitangura nobabwira yuko twari dukeneye impapuro za leta, niyo mpamvu vyatevye. Izo mpapuro zarabonetse, uburenganzira bwarabonetse, nimukoma amashiye. Uburenganzira bwarabonetse. Uburenganzira bubonetse no kuvuga yuko abatekinisye, abantu bitangwa n'abainjeniyeri bamwe bubaka ubagiye gukorana. Nabonye yuko nandi mateko yose ariko aratunganywa ku buryo ibintu bizoca byihuta. Ubu rero bigasaba yuko bikaboneka ko mu minsi mike abantu baratangura nyagutaba. Hariya hose hari ibiti bazoca ibiti babitema kugira ngo bizoheze bikoreshwe ibindi bikorwa. Nyeniteka yarakeje kandi abanyamatongo kukungene batahuye ya politike yo gushira amatongo hamwe bakarimira hamwe, ati navyo vyatumye baronka umwimbu mwinshi mbere barashobora guha n'izindi ntara. Nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka yahamagariye kandi abanyamatongo kwirindikiza coronavirus, bashire mu ngiro impanuro bahabwa n'ubushikiranganji bujejwe ivy'amagara y'abantu. Muri urwo rubanza kabaye n'akaryo ko gusangira akajumbu hagati y'abavuka komine, beyibutsa ivyakavukire, baganira bongera basoma kagwa k'ikirundi. Icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka nawe yari yishikiye mu ntara ya Muyinga muri komine ya Gasogwe avukamwo mu birori vyaranze umunsi mukuru w'amakomine vyabereye ku kibuga c'umupira w'amaguru c'Ibwasare. Ivyo birori bikaba vyaranzwe n'intambo hamwe n'imvyino ziranga iyo komine ya Gasogwe, aha twovuga cane nk'imigwi ivuza umuduri. Ivyaranguwe rero na komine Gasogwe nkuko vyashikirijwe na mustanteri ni cane ukubaka ibiro vy'abakuru b'imitumba,
ugusanura ivuriro rya Rusimbuka rizoheza rikaba ibitaro vya komine, ukuronsa udukarata two kwivurizako bantaho nikora, ukwandikisha ubugeni bw'abari babanye bidaciye mu mategeko n'ibindi. Buramatari w'intara ya Muyinga nawe nyene avuka ngaho muri komine ya Gasogwe yasavye abenegihugu kuja barijukira isuku. Mwijambo yashikirije icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka nyakubahwa Sabine Ntakarutimana yahamagariye abanyegasogwe kwitwararika ibikorwa vy'iterambere guhera mu miryango iwabo. Niko guhamagarira imvukira za komine zirangurira imirimo ahandi kuja baragaruka aho bataye uruzogi, bamenye ingene abenegihugu babayeho, bongere bagira uruhara mu iterambere rya komine yabo. Afata akanya kugira subire ndabahamagarire kwitwararika ibikorwa byose by'iterambere. Iterambere rihera ku muryango, iterambere rija ku mutumba, iterambere rija kuri zone, iterambere rija ku ikomine, iterambere rija ku ntara, iterambere rija ku gihugu, gutyo Uburundi buharugwe mu makungu nk'igihugu giteye imbere nk'uko indongozi zacu zidasiba kurivumera. Aha rero twese twiyumve, ntituhave twibaza ngo umunsi mukuru nk'uyu ngo ni uwa musitanteri wenyine, ntitwibaze ngo umunsi mukuru nk'uyu ni uw'uburongoye umutumba canke n'uwurongoye zone, ahubwo twumve ko umunsi mukuru nk'uyu ari uwo kwirimbura. Mbega jewe mu rugo iwanje ndakurikiza ivyo abajeje uburimyi n'ubworozi badusaba kugira ngo ngwize umwimbu, ndonke ivyo ngaburira abo nibarutse, ndonke ivyo gufashisha abana, ndonke ivyo gusagurira ababanyi, ndonke ivyo kugurisha kugira nikenure muto nkeneye. Umwe wese rero yumve ko uno munsi mukuru atari uwo gutamba gusa, ahubwo ko ari uwo kwirimbura. Ariko kandi twumve, nyakubahwa musitanteri yabivuze, nyakubahwa buramatari yabigarutseko, twumve ko uno munsi mukuru bawusizeho kugira ngo abavuka komine bajeje ubuzi butandukanye bari hirya no hino bahamagarirwe uyu munsi kugaruka aho bataye uruzogi, kugira ngo twicare hamwe tumenye abenegihugu bagowe n'iki, tumenye abadushize imbere twobafasha gute, gutyo duheze dushire hamwe inguvu. Twebwe nk'abo mwashize imbere, namwe umwe wese aheze yiyumve abone yuko ashigikiwe. Ni naco gituma nyakubahwa musitanteri nagira ngaruke ku ijambo rikomeye buramatari yavuze, muzorabe muri porogaramu yanyu mukoresha inama abavuka komine Gasogwe, kuko turazi ko hariho benshi no munsi batashitse ngaha, gutyo umwe wese yumve ko ategereza guterera mu iterambere ry'ikomine yacu. Icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka nawe nakaba yahamagariye abanyagasogwe gukurikiza impanuro zo kwirinda ikiza coronavirus. Nkuko vyabaye mu zindi komine, ivyo birori ngahi Gasogwe vyaranzwe no gusangirira hamwe ivya kavukire, baganira nk'abavukanyi, bongera basoma basubira. Ku ruhande rwiwe, icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshingamateka yifatikanije n'abenegihugu bo muri komine avukamwo Yambuye mu ntara ya Muramvya. Imbere yo kwitabira ivyo birori vyo kwigina umunsi mukuru w'amakomine, nyakubahwa Abenegashatsi yabanje kugendera ivuriro ryakira mbere n'abavyeyi baje kwibaruka ryo mu Kivoga ku mugwa mukuru wa komine Yambuye. Turetse isuku riharangwa, umushingamateka Abenegashatsi yariboneye ibisata bitandukanye bihakorera. Ariko naho biruko, iryo vuriro riratakaza amanota bitewe nuko aho bati imicafu babanje kuyiturira hatazitiye. Umushingamateka Abenegashatsi yaremeye guterera muri ico gikorwa. Ibirori nyezina vyatanguriye mu kwerekana ireresi y'ivyaranguwe na komine.
Abari muri ico kibanza barishimiye ikiraro giteye igomwe gihuza amakomine ya Mbuye na Rutegama kiri mu vyaranguwe na komine. Mwijambo yashikirije icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshingamateka yahamagariye abenegihugu kurengera ibibatandukanya haba ubwoko canke amadini. Iyindi ntambwe izocikurikira ni y'iterambere. Amahoro n'umutekano. Aha turi ngaha yaba hadatekanye nituba twicaye tumerewe neza nk'uko. Muzitirire hose impande zose ntihagire inkozi y'ikibi iza kuduhungabanya ngaha iwacu muri komine ya Mbuye. Hama twumve ko turi umwe. Murabibona muri kahise ibyagiye biba ngaha, ibyagiye biba mu gihugu. Ivyo bintu tubirandurane n'imizi. Umugera w'amacakubiri. Ibi vyamoko twibonamwo. Twumve ko imbere yuko ivyo vyamoko biza twumve ko turabarundi. Wewe nimba wavutse uri umuhutu, nimba wavutse uri umututsi, nimba wavutse uri umutwa, wumve ko bwa mbere uri umurundi. Turavukana. Nidusosubire guhendwa. Iyo tubye ngaho kwa muganga turemvye ukeneye amaraso, nta maraso y'abatutsi canke y'abahutu canke y'abatwahari, n'amaraso y'umuntu. Umuhutu agwaye bamutera amaraso y'umuntu. Umututsi agwaye ntacagura ngo ndondera ya maraso y'abatutsi kuko ntayahari. Twese turabarundi rero. Ivyo tumaze kubizirikana, duce tuzirikana iterambere ry'ikomine yacu. Turafise indongozi nziza. Batweretse ivyo baranguye. Batweretse ivyo baranguye, baranatubwiye n'imigambi bafitiye ikomine yacu. Bene gihugu mwese mu butandukane bwanyu mudashira imigambwe ikuruhande, turabe tuti mbega ikomine yacu itera imbere gute. Ndakeje cyane rero indongozi za komine, ndakeje inama mpanuza jambo ya komine, turavya uko turiko turaza. Ndakeje cyane igisata c'indero, ndakeje n'ibindi bisata. Tubandanije tuba kumwe, tukabandanya twumva ko turi mu ikomine ya Mbuye dutegerezwa kuja mu murindi w'iterambere, tugahiganwa n'andi makomine yo mu gihugu. Nta nkeka ikomine yacu iraba rurangiranwa mu gihugu no mu makungu. Duhimirize imvukira twumve yuko ivyo dufise vyose bikomoka ngaha muri komine ya Mbuye. Iyo ataba komine ya Mbuye, jewe ico ndi simba ndico, kuko niho nakuye ubumenyi bwose noba mfise. Indero, ukwiyumvira, ivyo ngeze ko vyose, iyo ataba aba barezi ndababona ngaha bagwasa amabuye n'abandi, iyo batababo jewe simba ndi ico ndi. Nico gituma dutegereza gukunda iwacu, tugendera iwacu. Nukamare umwaka ngo duzimbuye kandi hari ibintu byinshi. Iyo ushitsi wanyu ntuburi cufasha, niyo uguze icupa ngaho usiga amafaranga ngahimbuye kumbure wari kuyasigikirira. Iyo ushitse ngaho umenya ivyo abantu bakeneye, ugaheza ukagira icyo uterereye. Numve rero ko iyi komine yacu itegereza guhindura ishusho. Ivyo byo kuba bwa nyuma twagiye tubona muri kahise tubisezerere. Naho nyene ibirori bikaba vyaranzwe no gusangira akagwa n'akajumpu vya kavukire biranga iyo komine ya Mbuye, bayaga na karengo ubunyegeri buyagira kwigufa. Iruhande y'ibikorwa vy'igihugu, abarongoye inama nshingamateka barifatikanya kandi n'abakristu mu masengesho. Kwigenekerezo rya 6 Myandagaro uyu mwaka, Nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka ari kumwe n'umutambukanyi wiwe yarifatikanije n'abakristu bo mu ishengero ry'Urutare mu gikorane cabereye ku cicaro gikuru c'iryo shengero, kikaba cuguruwe na Reverend Pasteur Denise Bucumi Nkurunziza, umutambukanyi wa nyakwigendera Perezida Pierre Nkurunziza yahoze arongoye Burundi. Ijambo ry'urufatiro ry'ico gikorane rikaba riri muri Yesaya 40 ku murongo wa 3, rivuga riti tegura inzira y'Uhoraho. Mwijambo yashikirije abaraho, Nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka yabasavye gusenga ati duhebe ibitubuza gusenga.
Nyeniteka yabandanije ati burya bugaragwa bavuga ni imitima yacu, ati tubere inyungu abandi tubabere kandi itara ritazima. Umuco tubaye umuco n'abandi iyo nzira bazoyibona, kuko nituba umuco, urya muco ntuzoba uri hanze y'iwacu, umuco uzoba uri mu mutima wacu. In our heads uzoba uri mu mutima yacu. Noneho iyo umuntu amurika nturinda gukoma induru, nturinda kuvuga amajambo menshi. Umurika aho uciye baca babona umuco, baca babona umuco. Uwo muco umurika uri mu mutima. None twebwe mu mitima yacu uwo muco woshobora kwerekana inzira. Uwo muco mu mitima yacu urimwo? Urumva wewe uko urimwo uwo muco? Iha nibaza yuko iri jambo jewe rishijyanyibukiye cyane nongera kwibaza ku buryo numvise uwadusengeye yariko aratwigisha yatubwiye ikintu numvise congeye kunkora ku mutima, ikintu cy'uguhinduka, ikintu cy'uguhinduka. Iyi nzira bavuga bati erega nimba wumvise ya pikipiki nuko haba hariho umukuru w'igihugu agiye kumbure kugenda. None tweho ko wumva ko umwami ariko araza, twebwe turiko turakora iki kugira ngo vyibure umwami azosange twiteguye kuba umuco? Kugira navuze mu majambo makeyi ni kugira amahoro mu mutima. Kugira amahoro mu mutima ava ku Mana. Ico nico kintu gikomeye cyane. Uyo muco ni amahoro mu mutima ava ku Mana, ava kuri Yesu Kristo. Uyo muco, ayo mahoro niyatuma tumurikira abandi. L'Esprit Saint, mutima mwera na mpemu yera, yavuze ngo ndabahaye amahoro, ndabasigiye amahoro yayo. N'amahoro yo ku mutima, si amahoro y'abantu inyuma, si amahoro ya politike, oya, n'amahoro ava ku Mana, ava kuri Yesu Kristo. Ayo mahoro niyazotwereka yanzira hajya, niyatuma twitegura, niyazotuma Imana Yesu Kristo agaruka asanga twiteguye. Ngarukirije hano banyakubahwa mwese, murakoze cyane kuri aka kanya muduhaye. Nkaba ndabifurije twese hamwe twifurizanye guhinduka, duhinduke, dusenge nyagusenga. Hara amajambo amwe kumburi yahora duca inyuma y'amatwi, twongere tuyasubiremo turare, tuyasubiremo turare, twikebuke. Mana dusabe twe tuvuga tuti Mana duhe engagement, duhe kwiyangaja, muduhe hari ikintu bavuze cyanshimishije, muduhe no kutwereka cheminema twobandanya ducamwo kugira ngo Yesu Kristo azosange twiteguye twese dusayangana. Imana ibahezagire, murakoze cyane. Nyeniteka yarasangiye kandi ku munsi w'Imana igenekerezo ry'umunani Myandagaro uyu mwaka igisabisho c'inkuka y'imisa n'abakristu ba paruwase Kristu Umwami iri ku mugwa mukuru w'intara ya Kayanza. Patiri yasomye imisa yishimikije injiri y'uwo munsi aho Yesu Kristo avuga ko ari umukate w'ubuzima. Yahamagariye abakristu kudakomera gusa ku mubiri ahubwo bakomere cyane ku mutima. Nyeniteka Gerard Daniel Ndabirabe akaba yaragize akajambo atekerera baraho ati mu gutunganya imitima yacu bisaba ko tugira amahoro mu mitima kuko ari iyo mahoro ava ku Mana. Ati mbega iyo dusaba Imana ngo itugirire imbabazi tweho turazitanga vy'ukuri?
yarongeye ati injyane zibonekeza mu miryango zirerekana ko imbabazi dutanga zidashemeye. Aca bahamagarira kwiyemeza kwiga gusaba ikigongwe no kukigirira abandi kuko arivyo bituma imitima igira amahoro. Ariko nk'uko maze imisi ndabivuga, gutunganya imitima yacu bisaba yuko turondera amahoro mu mitima yacu. Numvise nako sirimusi kabiri aho dusaba ikigongwe, tuvuga tuti mwagazi w'Imana ngwino dukura ibicumuro, duha imbabazi, duha amahoro. Zirya mbabazi arya amahoro ni vyiza, turabisaba ni vyiza, ariko iyo tubisaba murumva imitima yacu iherekeza igisabo, murumva imitima yacu iherekeza igisabo. Iyo dusaba amahoro, aho ni bamwe twibaza amahoro ya politike, amwe muza muvuga ngo mwaramutse, ngo n'amahoro, arya n'amahoro ya politike, kuko n'ukwankara bikubwira. Ariko amahoro dusaba ku Mana n'amahoro yo ku mutima, amahoro adutunganya ku mutima, amahoro ava kuri Yesu Kristo. Mbega wewe yuri kurasenga hano, wewe urumva yuko umutima koko wawe werekeza ku Mana kugira ngo agutunganye, kugira ngo aguhe ayo mahoro. Hari ahantu bavuze bati tugirira imbabazi, none wewe izo mbabazi weho kuzisaba, weho urazitanga. Umwe wese yibaze ko dusaba tutiduhe imbabazi mu ruririmbo ruryoshe cyane, mu gisabisho kiryoshe cyane. None wewe urumva ko umutima wawe witeguye gusaba imbabazi nyambabazi koko? Izo mbabazi ziva ku Mana, wowe uribaza ko witeguye? Uriyumvira ko witeguye? Canke uribaza ko woziha abandi? Ko Yesu Kristo ku musaraba yaziduhaye imbere yuko acikana, ati data bababarire ntibazi ico bazira, ntibazi ico bakora. None weho uriteguye nawe gutanga imbabazi? Harya mu muryango murahana imbabazi koko? Nimwibaze. Ingorane twumva mu miryango zirerekana yuko ivy'imbabazi bidashemeye. Ubwo rero tuba twuje hano kugira ngo dusabe Imana, kugira ngo idufashe tuyisabe imbabazi, no kugira ngo natwe tube capable, dushobore natwe kugira imbabazi dutanga. Umwe wese niyibaze ku mutima wiwe, nashika muhira abazanye n'uwo bubakanye, abazanye n'abana, ati koko imbabazi turazihana koko? Imbabazi nyambabazi. Mbega ko twimirije ibihe bikomeye, ibihe bijanye na wa murwi ukumenya ukuri n'ukurekuriranira. Mbega wewe uriteguye kuzotanga imbabazi? Uriteguye kuzosaba ikigongwe? Nariko ndibaza yuko izi nyigisho z'uno munsi ari inyigisho nkoramutima cyane, kuko ico kintu c'imbabazi nico kibazo cy'igihugu, nico kibazo cy'igihugu gikomeye dufise mu Misiri imbere.
none twebwe hano iyo tuje gusenga hano tuvana mwiki kitwunganira kugira ngo twitegure gutanga ikigongwe, twitegure gusaba imbabazi. Ibi mvuga murabyumvaga yemwe ba Kristo, murabyumva? nimushika aho mwaje muturuka nka nimugoroba, muganire mwumve koko iyo muririmba gusaba imbabazi, mwebwe murumva mushoboye kuzitanga imbabazi nyambabazi, imbabazi ziva kuri Yesu Kristo. Niko kajambo numva uno munsi twosangira, ariko ndabasabe mvuge nti dufate uno munsi, mu gifaransa bavuga ngo engagement, twiyemeze kwimenyereza gusaba ikigongwe, kwimenyereza gusaba imbabazi. Hanyuma Imana nayo izobibona ko turiko turarondera gutunganya imitima yacu, atambabaza atakigongwe, imitima yacu ntishobora gutungana, ntidushobora kugira amahoro mu mutima. Ya mahoro ava kuri Yesu Kristo. Niyo mpamvu ndabasavye twese uno munsi tugende tuvuze tuti turiyemeje iyo ntango nshasha, tube bashasha, duhinduke, twige gutanga ikigongwe, twige no gusaba imbabazi, kuko byose bavuga yuko ikigongwe nyakigongwe, imbabazi nyambabazi, byose biva ku Mana. Ndangirije hano, banyakubahwa mwampaye ijambo, murakoze cyane, turabashimiye. Turashimiye n'abakristo ingene mutwumvirije, kandi twizeye ko namwe mwiyemeje kugenda kugira ngo guhera no munsi dufate ingingo y'uguhinduka. Imana ibahezagire, murakoze. Kuri uwo munsi w'Imana nyene, icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka nawe akaba yarasangiye igisabisho n'abakristu bo kuri katedrale Notre Dame de Lourdes i Muyinga. Aha hakaba ari naho turangirije kino kiganiro. Turabashimiye mwebwe mwese mwagikurikiye, naho ubutaha.